Uwo muhinyanyuzi yitwa Harerimana Egide akora ibisharizo bisa n'ibikoko bitandukanye. Avuga ko ashobora gukora igikoko cose abonye ishusho mu bikarato mu gihe ibisharizo nk'ivyo vyari bimenyerewe gukorwa mu ibumba canke isima. Ubwo buhinga yigishijwe n'Abaganda afatanije n'impano yiwe biramufasha kubaho. Inuma nico gikoko gito akora ariko ategerezwa gukora zibiri carimwe kandi n'ibikoresho ngo vyarazimvye. Kenshi nkora utunuma utu tw'ikizungu nka tubiri turi kumwe canke utu twigasuko nyene nkakora nka tubiri turi kumwe. Nico kintu novuga ko intwara ibikoresho bikeya. So gashobora kuntwara dufate nk'ibikoresho vy'ibihumbi dufate kubera insinga zimwe novuga nk'ibihumbi 8 ndashobora kukaronka ko nka 15 15. Ibi binini navyo biravana dufate nk'iki niba ugomba nk'ikintu abavuga ati iki ndagishira ahantu ashobora kuvuga ati ngomba nk'ikintu bipima nk'imetero 2. Umva amabaye usanga atandukanye mu bikoresho birangora dufate nk'urubaho rwarazivye ko dufate murabona nk'aya maguru n'imbaho mbanza nkarabingene ndazihingura ibi vyose mubona nkoresha bimwe bimwe ubu dufate n'izi karton ntibone ngo ndagira ndazikoresha ubu utagiye kuyigura ntibayiguha none nkayigura fata na alcohol yose irakenerwa n'utundi tuntu twishi nk'amarangi n'ibindi. Kubura uburyo bukwiye bwo kugura imashini zotuma akora byinshi mu mwanya muto no kubura ikibanza co gukoreramwo biri mu ntambamyi zimuhanze. Indoto yiwe ni gushinga ishirahamwe ryofasha ugwaruka ntiruje mu ngeso mbi. Je ntuze ihangiro narifise ryari rimwe kibona navyiyumviriye mugabo biragira abantu babona nk'ubu twese ntitubavuga ngo hejeje kwiga uza kuronka akazi ko mu biro hejeje kwiga uza kugirane nk'ubu yabana yafise ubufasha nuko noshinze n'ishirahamwe. Abona benshi baheza mu w'icenda gaca ugenda ukicara ngaho canke ukaza kwikubitira itabi ukatakindi atamindi biharuro buba hari kobwa nabo gabana twegereye ahantu habo kagenda kurondera ubuzima mu bindi bintu inkuko yaba ari vyoshobotse narose ubufasha nufata nkegeranya nk'abo bantu tukaja hamwe so nkigisha tugakora bamwe bagashobora abandi bakagirane tukarondera ingene twobaho naho ndibwo ntibishoboka ubona niyo nibereye nta numwe umenya ngo arikara kwandi ngeze usa nko kumenga ndinyegeje. Mwomenya ko ivyo bisharizo akora biba bihwahutse ku buryo n'abitwara mu ndege bavyoroshe kuko na binini yakora ngo kenshi bitarenza ibiro 10.